tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo sinabantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza tuyu umuzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana kugira uza aho nyene. Umvise Imana. Yesu yavuze ngo mwebwe muhimbaza icyo mutazi. Finalma umuntu yohimbaza Imana atazi, niko gutahura kurimo. Umuntu yotambira Imana atazi, umuntu yokomera amashi Imana atazi. Okay, mvuze ngo atazi nibisigwa ko atayumvise, bisigwa ko adafite revelation yiwe. Umuntu ashoboye kugira ibintu byose agatangiye amashikanwa n'Imana atazi, atigeze agira ishuri kwa giyo Mana ariko aragirira ivyo bintu. Birabishe kubona umukristo akorera Imana atazi. Birabishe kubona umwana w'Imana asenga mu rushengero Imana atazi. Kuri iyi point mbere ko ndayivako, bana w'Imana umaze kwakira Yesu Kristo, n'urugendo rwo kumenya Imana rutanguye rudaheze. Bisaba gusubira mu vyanditswe ukimba Imana nizeye, Imana nubakiyeko, ni Imana isobanurwa gute, ni Imana yitwa gute, ni Imana yihe. Muri uko kurimbura ndamaze kubona nta muntu numwe agize inyota yo kurondera kumenya Imana itamwishurira. Biriva ngo nkunda bankunda kandi abandondera udahumeka bazombona. Imana mu kukwimenyesha irakwiyereka. Haleluya. Igihe cyose umuntu afashe umwanya afata igihe ngomba ndondera Imana, akaja mu vyanditswe agatora Bibiliya, akafata umwanya wo gusenga, Imana iramwishuriye. Kandi birivuze ngo ikirondera abayihimbaza bukuri, kandi nazo gataho yihimbaza ukuri adafite revelation y'ukuri yayo. Bisaba revelation y'ukuri yayo kugura ihimbaze mukuri. Haleluya. Sokenga shishikara kumenya Imana. Nuje mu gitigiri cy'abantu bamenye Imana. Hari abantu bamenye Imana, hari abantu bafishishurirwa ry'Imana ryo muri 2000, bagendana iryo yishurwa ryo muri 2000. Nigyo ribabeshejeho no munsi. Imana iraguse cyane. Menya ubwaguke bwayo, menya urukundo rwayo, menya imbabazi zayo, menya ubuntu bwayo. Shishikara kumenya Imana ingene ingana. Nini ya cyane, iracyari nini gose, irasumba ivyuzi. Urukundo rwayo rurasumba ayo makosa yawe, urukundo rwayo rurasumba izo ntege nke zawe. Shishikara kumenya ivyeke urukundo rwayo, shishikara kumenya ivyeke imbabazi zayo, shishikara kumenya ingene ingana mu bunini bwayo. Hano Imana ukushishikara kuyimenya nikishishikara kukuryohera. Ukazona umuntu igihe cyose ari mu ngoro y'Imana afunze isura arababaye, ndafise revelation y'Imana. Imana yacu kuyimenya ni kwiryoha. Paulo niko yavuze ngo nimba mwaramuriye kumukumva ingene aryoshe, umaze kumujya kurumva ingene aryoshe nyene. Iki gitabo cyitwa Bibiliya, ugomba kumenya kuba worshipper mwiza. Ifamiliarize n'iki gitabo, b'inshuti iki gitabo. Haleluya. Ni muri ibi vyanditswe Imana yishuye. Biciye muri mpemu yera azokumurikira akubwira Imana mugenda ni yariyo. Gituma ufise ubwoba budahera, ntuzi Imana muri kumwe yariyo. Gituma uraruranirwa n'ibintu utazi, ntuzi revelation, ntufise revelation y'Imana yawe yariyo. Imana yawe ni nini ya cyane gusumba abantu. Amena. Amena. Ese iri jambo rivuga ngo Imana ni nini, ryo hagarara ko ari jambo wumvanya abantu rigacika revelation. Iri jambo rivuga ngo Imana irera, ese ryo hinduka kuba revelation yawe. Iki kintu kakimenya nka wewe, kagishurirwa nka wewe, ubuzima bwawe bwose bakuba bwabonde revelation y'Imana. Iki gitabo gicika umugenzi wawe. Ijambo ry'Imana rigusosere, ijambo ry'Imana rikubere imfungurwa yawe ya buri munsi. Ijambo ry'Imana rikubere ikintu umara mu mwanya munini uteramiramwo, ugomba kumenya kandi apana kugira wuzuze umutwe, kugira umenye ubunini bwayo. Paulo yavuze ngo
amaso y'imitima yanyu ndabasenga ngo amaso y'imitima yanyu yihweze mumenye hari ikintu gifatanye no kumenya kwishurirwa kugira ubumenyi buvuye ku Mana ubumenyi bw'Imana yacu. Haleluya. Nari mvuze ngo Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mirongo ya kabiri umwebwe musenga icyo mandi baje mutazi icyo mutazi tweho dusenga icyo tuzi. Haleluya. 23 niho nashaka ariko igihe kiza kandi kirashitse ni abasenga bukuri twese tuvuga ati abasenga bukuri ni abasenga bukuri nahabonye abantu bazosengera data twese tuvuga ati data aha turisomye mukuri kw'ibintu nibavuze ngo ni abahimbaza bukuri bazohimbaza data apana Imana. Twese tuvuga ati abahimbaza bukuri bahimbaza data apana Imana. Abahimbaza Yesu yari kavuga ngari kararondera si abantu bahimbaza Imana n'abantu bahimbaza data. Ati paso ushatse kuducanga singunda bacanga data Imana niyo data mugabo aya majambo abindagomba mumenye uburemerezi bwayo. Mvuze Imana ni Imana ya vyose na bose mugabo data si data wa bose na vyose. Imana ni Imana y'ibiti, ni Imana y'ibikoko, ni Imana y'abapagani, ni Imana y'abantu bose n'ibintu vyose mugabo si se w'ibintu vyose, si se w'ibintu vyose. Imana si umuvyeyi w'ibiti, Imana si umuvyeyi w'ibikoko, Imana ni umuvyeyi w'abana bayo. Bibiliya itubwiye ikintu gikomeye cyane n'abahimbaza aho data ariko arondera sabahimbaza Imana kuko inyoni zishobora guhimbaza Imana, abapagani bashobora kuvuga Imana kuko nabonye ni Imana yabo. Ibintu byose birashobora guhimbaza Imana, umuyaga, ibihume. Bibiliya ivuga ngo condition kugira uhimbaza Imana, condition avuga ngo igihumeka cyose gitazira iki uhoraho atazigwa n'igihumeka cyose muga data atazigwa n'abana. Imana uhoraho ni Imana y'ibintu byose mugabo si papa w'ibintu akangomba mugatahuri si papa w'abantu bose si na papa w'ibintu byose mugabo uretse abantu bamwe. Bibiliya ivuga muri Jean 1:12 ivuga ngo abamwakiriye bose yabahaye power to become, yabaye ubushobozi bwo gucika abana b'Imana. Twese tugati narahawe ubushobozi bwo gucika umwana. Ubu bushobozi wahawe inka ni yawe ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Ni kiremwa cy'Imana kandi gihumeka cyogomba kikabira kigatazira Imana mugabo abo data ari kararondera n'abana bahimbaza se. Vuga ati vendredi nzoza nk'umwana, sinzoza nk'icyaremwe cy'Imana, nzoza nk'umwana, nzoza guhimbaza Imana nk'umwana. Inyoni yovyuka ikavuga utuntu twayo ikirahimbaza Imana, ni gihumeka sava. Abantu data ari kararondera, abantu data shaka, abantu bahimbaza data n'abantu bamuhimbaza nk'abana. Vuga ati narahawe ububasha bwo gucika. Urabizi ntushobora brasovalia somera 1 Jean 3 somera umurongo wa mbere. Muraba urukundo uko rungana data twese yatugiriye, muraba urukundo uko rungana data twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, ko twitwa abana b'Imana kandi niko turi. Twitwa abana b'Imana kandi niko turi.
ivyo avuga ngo urukundo rukomeye data yatugiriye ko twitwa abana cyane niko turi. Alors iyo ikindi kiremwa cyose gihimbaje Imana ni vyiza, mbwa iyo abana bahimbaje Imana data araryoherwa. Kubera iki? Guhimbaza Imana si amajambo, guhimbaza Imana ni nature. Guhimbaza neza si ntambugize, guhimbaza neza ni ukubanza kuba mu kameremere ka data. Utari mu kameremere ka data nuri able, nuri capable guhimbaza Imana wiryoherwe. None twakiye kameremere ka data gari usomye Jean 1:13 avuga ngo niwe watavyawe no kwifuza k'umugabo, ni watavyawe n'amaraso, ni watavyawe n'umubiri, ariko wavyawe ni iki? Ni Imana. Mu kuvyagwa ni Imana, Imana dukominisa kameremere kayo, yaduhaye ubuzima bwayo, yadusangije nayo kameremere kugira bikunde. Reka Yesu avuze ngo igihe kigiye kuza nticyari bwaze, nta bana bari bwaze, nta bana bari bwaze. Mbwa iki gihe turimo abana baraje, kuko Yohana 1:12 byarashitse. Abamwakiye bayi bubasha bwo gucika abana b'Imana kugira bikunde bamuhimbaze data. Alors iyo tuza guhimbaza Imana hari igihe dufatira ku bintu byari kubi vya kabiri. Uje guhimbaza Imana ufatiye ko yakuguriye inzu cyangwa yakuriye Minerval ni vyiza, mbwa icyo ni cya kabiri. Ivyonye ayo mashimwe ayo n'umupagani yo yatanga, mbwa urafise ishimwe umupagani atotanga. Ndiko ndavuga iyo shimwe umupagani atotanga. Urabona ngomba ndabafatanye n'amashimwe abapagani batashobora kuronka, sivyo? Abariyo tuzokoresha guhimbaza Imana vendredi. Uvuze ngo Mana wanyugururiye imiryango, ivyo ni vyiza, bishoboye gufasha guhimbaza Imana. Mbwa ndiko ndakubwira ntutora Imana guhimbarisha ibya kabiri. Ivyo byo kuvuga ngo Imana yanyugururiye umuryango ni vya kabiri. Uwo n'umupagani Imana ishoboye kumugurura umuryango kuko ubuntu bwayo ishoboye kubusanza kuba binabeza. Tayeri biva ngo imvura Imana ishoboye gusuka imvura yayo kuba binabeza. Aruvuze ngo Imana yaduhaye imvura, Imana ishimwe, soke. Mbwa uhimbarishije Imana ikintu cya kabiri. Uhimbarishije Imana ishimwe abapagani bose boronka. Uhimbaje Imana ngo wavyaye, Imana ishimwe n'abapagani yarabaye kuvyara. Uhimbarishije Imana ishimwe rya kabiri, irya mbere niryo ngomba haskrovaliya, ngomba barigwe ridufasha guhimbaza Imana. Abahimbaza bukuri bahimbarisha Imana ishimwe rya mbere. Urazi gituma ibi bintu vya kabiri nivyo bituma bamwe baza mu ngoro y'Imana badafite amashimwe. Yiro tuva dafite amafaranga mu mfuko akaca aba mu ngoro y'Imana adafite ishimwe. Kubera iki? Yigishijwe gushima Imana afatiye ku bintu vya kabiri. Mu nzu y'Imana dushobora kutazokwigira twese turonka amazu twese, mbega hazoca abantu muri twebwe badafite ishimwe ngo ni kubera batubatse inzu. Ni kubera abantu bigishijwe guhimbaza Imana bafatiye ku bintu vya kabiri. Mu nzu y'Imana dushobora kutiga amashuri menshi twese, mbega bagize makenyi bazoca buri ishimwe bahereza Imana yacu. Ni kubera abantu bigishijwe guhimbaza Imana bafatiye ku vya mbere, ku vya kabiri nako. Dushobora gutaba miliyardere twese, mbega utabaye mu miliyardere azoca buri ishimwe ahereza Imana, azoca buri kintu afatira kugiha Imana. Ndazi ibyo yahantu vyavuye. Ni kubera abantu bigishijwe gushima Imana bafatiye ku vya mbere, bafatira ku vya kabiri. None ivya mbere ni ibihe? Ndikunda kubwira ngo nivyo dufise abapagani badafise. None ikintu dufise abapagani badafise icyambere nuko twabana b'Imana. Bakundwa muri abana b'Imana, bakundwa muri abana b'Imana. Iki kandi kinezera imitima yacu, iki kiduha ishimwe rikomeye umupagani atoronka. Kandi rege iryoshe, iri nishimwe dusangiye twese. Yaba umugwiza atunga, yaba ufise bike, yaba n'udafise na kimwe, iri nishimwe dusangiye twese. Twoza imbere y'Imana tukahimbaza Imana atanu bafise akangorongono mu mutima, igihe dufatiye gushima Imana ibintu vya mbere abapagani badafise. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Vuga ati Imana ishimwe cyane ko amaso yanje yuguruse nkayishurirwa Kristo. Iyi niyo mpamvu yo gushima Imana. Iyi niyo mpamvu yo kuza mu nzu y'Imana utamba nawe ku isoko byo bitagenze neza. Iyi niyo mpamvu yo kuza imbere y'Imana nawe utararonka umwana ugatamba tukakubura. Iyi niyo mpamvu yo kuza imbere y'Imana ugashimira Imana natabintu wowe ufise
kubera iki? Ufise ikintu kimwe abapagani badafise. You are son of God. Vuga ati ndi umwana w'Imana. Biriva ngo abamwakiriye bahaye ububasha bwo kuba, bwo gucika abana b'Imana. Iki kintu kirakomeye. Bari Imana kirakomeye. Iki kintu kirakomeye. Kintu cyaduhinduye abana b'Imana kirakomeye. Dufatire ku igiti tutazira Imana. Icya kabiri, dufise abapagani badafise, ngomba dufatire ko guhimbaza Imana. Amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Narivuze ngo amazina y'abera yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Bari Imana iyo ni vikomeye cyane. Yo kuza imbere y'Imana. Umunsi umwe uzohagarara imbere y'umwami agusome mu izina ati ndayizeye uw'Imana nde? Ndayizeye Eric. Nawe uvuga ati preza uje imbere y'Imana. Izina ryawe bivuga ngo niyaraba abatazoboneka banditswe muri ico gitabo cy'ubugingo ngo bazotererwa mu kiyaga cya kumuriro n'amazogo. Imana ishimwe ku munsi twakira Yesu Kristo, amazina yacu yaranditswe mu gitabo cy'ubugingo. Mbega ivyo biranezera imitima yanyu? Mbega ivyo biranezera imitima yanyu? Reka rero impamvu yo gutazira Imana iyi turayisangiye. Ufise imyaka myinshi, ufise mikeyi, twese dufise impamvu imwe, turabana b'Imana kandi amazina yacu yanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Icya gatatu, dufise ingwate ariyo mpwemu yera mu mitima yacu. Haleluya! Turafise mpwemu yera. Buri Imana hari ibintu dufise isi idafise. Yesu yavuze ngo uwo mpwemu ari isi badashobora kwakira, abisi badashobora kuronka. Ni gute twamusiga ruhande tukaza gutazirisha Imana amafaranga ari mu mufuko ejo azoba yaheze? Ni gute ibintu vya mbere twobita ruhande tukaza gushimisha Imana ibintu vyo hasi gose? Turafise ibintu bikomeye cyane byo gushima Imana. Mpwemu yera ari mu mitima yacu. Haleluya! Ibaza biriva ngo uwo ari kumwe natwe ati kandi ni wabugiye guhusha inzira azokugarura mwijwi giwe akubwira ati yo siyo nzira, ngiye inzira cyangwa murize. Mpwemu yera azokontrola ikintu cyose. Mpwemu yera dufise biriva ngo uwo niyaza azotwigisha bingahe abantu b'Imana vyose. Mpwemu yera mu mitima yacu yaje gutwigisha vyose. Alors ni gute twoshima Imana dufatiye ku muntu twahuye tukibagira mpwemu yera twakiriye? Umuntu twahuye atugira ikimazi, Imana ishimwe, tubishima irya kabiri. Hari ivya mbere dufise abapagani badafise. Uri ngoro ya mpwemu yera. Mpwemu yera w'Imana aba muri mwebwe. Wadumwe ku ikimenyetso. Hari ikimenyetso kiri kuri wewe. Icyo kimenyetso kirakomeye gose. Reka bitubera impamvu zikomeye zo guhimbaza Imana. Hari abantu ubona ko batigishijwe impamvu zo guhimbaza Imana. Ikindi mbere kundangiza, reka duhimbaza Imana dufatiye ku vy'Imana imaze kudukoresha. Lasi ndavuga ivyo imaze kudukorera. Hari ibintu maze kubona Imana imaze kugukoresha muri ubu bwami. Kumburi n'abantu bazanye kuri Kristo Yesu bazana ushima Imana. Imana ndagushime ku buzima bw'umuntu wankoresheje bukarokoka. Shima Imana kubw'iki kintu. Kumbure n'ibintu wakoze mu ngoro y'Imana. Shima Imana uvuga ati Imana ndagushima ibintu wankoresheje. Kumbure n'abantu wasengeye barakira. Shima Imana uvuga ati Imana ubu n'ubushobozi bwawe bwagaragaye, umuntu yarakize. Kumbure ni ibintu ufasha bera, ukorera bera. Shima Imana ko Imana gushize mu mutima. Hari ibintu bikomeye ubutunzi, hari trezor ikomeye dufise iri muri twebwe. Turafise urukundo rw'Imana rudusunika, rutugobera gukorera Imana, gukorera bera. Ibyo bizane tubishima Imana. Icyanyuma zana rero Imana gukorera nabyo tubishimira Imana. Zana umugabo, zana umugore, zana amafaranga, zana akazi, zana ibidandazwa, zana ibintu byose ubizana ubihimbarisha Imana. Mugabo ndabishize kuri liste ya nyuma, ndabishize ku nimero ya nyuma. Hari ibintu bikomeye cyane Imana dukore, dukwiye gufatira ko guhimbaza Imana. Halo, imbere yuko vendredi hageruzo uri kurakora iki? Icyambere, mbega Imana yanje ndayizi gute? Fati imisi uri kurarimbura. Niyihe revelation fise y'Imana yanje? Imana nama nkorera, Imana nama ajya gusenga, Imana nama ntamzira ntamba. Imana ndayifise ko revelation ingana gute? Ndayizi kwiki? Nike kintu maze guhishurirwa kuri Imana yanje. Apana kwikonveka gusa ngo ndazi Imana, uziki kumana, iyevariwe, uziki kumana. Abantu baratakaje ivarere yo kwiyevariwa. Icara, reka guma wiruka, reka guma wikonveka ngo ndazi Imana. Icara Mana, hajya nziki kuri wewe,
nikiye kintu nzi naho ibindi byose no vyibagira ikintu ho cibagira nikiye kintu nzi muri uyu mwanya imbere ko vendredi gera uzoba uri kurayishurirwa imana yawe ingene ingana iciri burya ntidufise imana ingana ntidufise imana imwe imana yacu ni imwe mbwa ntidufise ishurirwa ari imwe kuri yo nicyo gituma ibintu duhura navyo bitatugira ko impact zimwe ni kubera ishurirwa ry'imana dufise ntiringana haleluya haleluya muri iyi minsi turindiriye vendredi kwigera jya muri ibi hama kwa kanejo bana natwe urondera umuntu muzo azogufasha guhimbaza imana uvuga ati imana wampaye umushaha ndagushimiye muzana imbere y'imana uvuga ati imana hari umuntu yaje kuri Kristo Yesu hari umuntu nazanye kuri Kristo Yesu hari umuntu wamfashije vraiment biri kubera ishimwe rikomeye jya kuri ibi bintu meje kuvuga by'agaciro bihagaciro ku mana bisanzwe bifite agaciro mbwa wewe bihagaciro mu mutima wawe hanyuma nurangiza ibyo byose wegeranye n'izindi mpamvu z'ibintu imana yagira kura mu buzima bwawe byose uzobizane duhimbariza imana turi hamwe amen abahimbaza bukuri iki kigwa nticyaje kubera vendredi byahuriranye gusa kuko kizobandanye nyuma ya vendredi kuko n'ubuzima shaka guhimbaza imana si programme guhimbaza imana si moma guhimbaza imana n'ubuzima bwa misi yose